Reka tubaramutse cyane mwe bakunzi bacu mu mudukirikana uko bukeye ko bwije kiganiro ni Sport Tempo. Muratumenyereye kuri zino kamera za Ghost TV. Amazina yanje ni Iritonda Darcy hamwe na mugenzi wanje Divin Dushime. Divin umeze neza? Ukuri ndashima Darcy. Naho umeze? Generally niteze yuko wavura umbwira yuko utamerewe neza akabwiye ko umerewe neza je birantangaje. Oya urumva birava. Gasubira ndakwaje kino kibazo Divin umeze neza. Okay, turi biganiro cikindo. Nibaza ko hari ibice byo kumera neza bitari bwo neza kubera je ntahora ico shatse kuvuga. Nivuye ko muri kino kiganiro namwe ngira murabona canke muri amakuru ari karavugwa cyane muri kino gihugu cacu mwese murayazi natwe nta kindi tuza kuvuga. Kino kiganiro hanene kiza kuba cubakiye ku ngingo imwe rudende ari yo ngingo yerekeranye n'umugwi serukira gihugu ivyabaye ku munsi wa gatanu ndetse n'urukino mu guserukira gihugu ufise muri rino joro hariya mu gihugu ca Maroc. Reka duhere ku munsi wa gatanu kuko igihugu cacu cari gifise urukino novuga ni gwaro urukino rw'akamaro, urukino ruza kutuvyurira icizere basi cibice novuga birenga kuri 50% cibice cyo kwizera yuko tuzokwerekeza hariya muri Cameroon. Ariko uko vyabaye ku munsi wa gatanu novuga yuko igice kinini c'abarundi baramaze gutakaza icizere, barabona yuko mu guserukira gihugu utagiye kuba ubandanya mu nkino za nyuma za kandi zizobera mu gihugu ca Cameroon. Dive gerageza utubwire mu ncamake uko urukino rwatangwe n'ingene rwari rumeze, hanyuma novuga yuko ibyo tuza kuba tuvuga nimba ari ayo makomantere tuza kuba tuvuga canke umwe wese avugiye aho vyagoranye, kuko turavuga vyagoranye kuko ndabizi ko kuva ku munsi wa gatanu abantu ivyavuyemwo barabizi. Novuga yuko tuje gusa kugira tuganire tukore kino kiganiro ko kandi tugire natwe ico dushikirije nk'abandi bose. Nivuga ko mu ncamake ibintu byagiye biraranga urukino ruko twabonye ko mu gihe ca mbere Uburundi bisa nkaho butari buri mu kibuga nko bikwiye, ari navyo vyatumye nko ku munota hagufi igice ca mbere kigira gihere umukinyi Ferefe canke Frederic yatanze umupira mubi cyane, biboneka ko bisa nkaho menga ntiyari mu bihe ntiyari wa Frederic twari tumenyereye ashashara ko kandi biratangaje. Frederic nitwari kuvuga ngo ntiyari yaramaze imisi adakina. Igitagaje nuko mu mugwi wiwe ahubwo yarafitiwe icizere kugeza aho no mu nkino za nyuma zimwe zo muri championnat muri Afrique du Sud. Frederic yari yamaze kuba yambara brassard y'umugwi wa Chipa United ari umukapiteni ariko kizigenza. Ico gice ca mbere rero byarabonetse ko nukuri abarundi batari bakaravuga bati no mugwi turabona ko vyaheze. Ahantu hamwe bariko barumva n'amaradiyo baravuga bati nukuri nibashake bitahire ko vyaheze, ariko barabonye ko mu gihe ca kabiri naho ngene byaje vyunyuka ahubwo gusumba igitsindo guko ikosa rivuye muri ba myugariro ndetse n'umunyegori Onezime nawe novuga ni byukuri byarabonetse yuko akanyarigabo kataraba kenshi muri we aratsindwa igitsindo bisa nkuko yaza kuba ari wa munyegora amenyereye amahigano kitari kuba kimwinjirana. Nibaza ko abagaragaje kunakiraba hari ukuntu menga abakinyi b'inyuma hamwe n'umunyeguri bagije ko yoba ari nko kurarira kubera umenga umukinyi ari imbere gatoyi, ariko mu bisanzwe umusifuzi ataravuga yuko si wibere umusifuzi ntushobora kuvuga ngo numva ngo byagenze uko nuko bisigura ko abatari bake baravuze bati mbega none no munyegori canke bano bakinyi b'inyuma bariko badukora iki birengeje n'ibyo nuko ikibuga cyari cyamaze kumera nko kundi tukimenyereye. Imvura ari nyinshi. Igisa ca kabiri rero kimaze gutangura, igisa ca mbere kirindi ca kabiri kirindiye abantu baravuga ati niho twagiye kubona birarangiye, ariko nkuko sinzi ko ntibazonkiza wa mukinyi w'umurundi arayetse umugwi serukira gihugu. No munsi n'ukuri twarabonye ko nubwo hari abakinyi bari babuzemwo arafise ikintu c'akanyarigabo cakindi twavuze ati ari cabuze mugabo twarabonye ko wewe hirya kintu cyo kongeza umupira mu igori si ibintu bikunze gushika ku bakinyi bose kandi biboneka nkaho menga vyaheze. Abantu bundi bw'urukino rugitangura kubura kizigenza berahino abantu bavuga ati imbere mu busatirizi nta na kimwe nako biza kugenda. Gayer nguyo nawe nyene
biramenyekanye yuko runo rukino atazoza kurukina bivanye nuko mu bihugu hari abaherereyemo n'ibintu vya covid kuba hari ibihugu usanga bavuga bati niwaja muri kiriya gihugu kugarukina bizokugora canke no washika naho uzoshikira muri confinement magara aravuga ati jewe kuza gukina urukino rw'Ibujumbura nako nzoza gukina mugabo nzoza gukina urundi abantu baravuga ati turafise umusore nka Nyange kuri ryo nimero 6 azoyikina list imaze gusohoka y'abakinyi 11 baza kuba batangura mu kibuga tuza gusanga Nyange yagiye gukina muri ca kibanza atarasanzwe akinamwo ego kuja kumukinisha imiruhande kuja kumukinisha inyuma nka defenseur Nyange mu bisanzwe umumenyereza yafatiye ku rukino rwabaye yafatiye ku rukino rwabaye rwa Mauritania mugabo novuga ati ni nka bya bindi by'abana kera babikina ibiye waravyuka mu gatondo ukagibiye ukajya bagenzi bawe ukavuga uti canye ivyutse no munsi na Nyange rujyo rukino rwa Mauritania ugiye kuraba Nyange cari camwe ivyutse wari umunsi wiwe umumenyereza rero novuga yuko Jimmy yatwawe n'ibishobisho hagukinisha David asanzwe kina muri rujyo ruhande ko kandi David na Fere bakinanye imyaka myinshi no muri kane burabona ko bari kumwe hanyuma kugira yegeze Nyanga ze gukinira nimero 6 ariko kandi Nyanga urazi uko asanzwe ufise na karite zo gutanga imipira niki biramugora David amugumiza hanze bituma rero akinisha kuri nimero 6 aza kuyikinisha ko Ruco rego Ruco arayimenyereye kwikina ko mugabo mu guserukira gihugu ntitwari tumumenyereye hajya hantu Ruco aza kuba kinana na Steve hagati umupira mu kibuga urabura ni ikintu gikomeye nuko nibaza ko ahantu habuze ikintu kiboneka ni hagati twarabuze umuntu yanima umukino ku buryo bw'uko tubona ko by'ukuri hariho movement kandi rero novuga yuko nitwo navuga ko n'umugwi wa Centrafrique wari woroshe ni woroshe Kondo uruzi kuraba Kondogbia ugiye kuraba Kondogbia kuko deja ni umukinyi kuri no rwego rw'isi hagati ari mu bantu batinyitse ni umukinyi asanzwe kandi n'umugwi wa Atletico Madrid ari muri Espagne ariko tugiye kuraba ukubura kwa Gaël birafise ico byadukoze ko kuko Gaël twamubonye abuza amahoro abakinyi ba Mali uyu musore asanzwe akina muri FC Porto uyu musore muri zina ryo Marega Musa Marega uravye ukuntu Gaël mu mwaka turiko turarondera itike ryo kuja muri Egypte uravye ingene yahagarika ba Marega ukaraba Gaël ngene ngaha ku rukino rwa vuba cyane go ngaha dukina na Mauritania ukuntu by'ukuri yari Gaël afise self confidence muri we arabimenye yumva yuko atarukino rumuteye ubwoba ukubura kuwe byaradukoze ivyo rero bice biratwafecta biza gutuma novuga yuko Jimmy muri rujya rukino jewe mu mabarire cyane by'ukuri ndumva novuga yuko abamenyereza w'iwacu barashoboye ariko hariho urugero batarashika izi nkino bizisaba ubujanja bwinshi izi nkino kubera ariko nibaza yuko kumbure atari bishobisho ariko hari igihe usanga wabuze kugira kubera kumbure ubona ko hari ibibanza biza kuba bigoranye kuko jumwanya umwe ndiko ndiyumvira umuntu umukinyi nka Mohamed Amis abantu benshi sinzi yuko abamenyereza bacu nabo badukurikirana nk'abamenyesha makuru canke bafise uruhande rumwe rwo bamenyesha makuru begera kuko handi mu bindi bihugu birakogwa umumenyereza akaba afise base uruhande rumwe rwo bamenyesha makuru avuga ati reka ndabakurikirana kuko muri uyu mukino w'umupira w'amaguru ndetse no muri sport muri rusangi buje bamenyesha makuru babikurikiranira hafi abenshi nibaza no kuba abamenyesha makuru bizo nkino batawukinye abenshi bagenda kubaza umumenyesha makuru ati wowe umumenyesha makuru w'inkino azokubwira ati je nakuze ndabikunda nama kubibuga nama aha izi nkino narazikinye ari ruhande muri secondaire narabaye umumenyereza uze gusanga afise ahantu ahuriye n'umukino uwo mukino nyene mu musanzwe muri mu murakina rero navuga yuko abamenyesha makuru twarasemereye bamwe aha baravuga bati by'ukuri Mohamed Amis ugiye kuraba Mohamed Amis tureke no kuvuga inivo Mohamed Amis si wa mukinyi uza gutanguza mu rukino vy'ukuri ngo agire ica gushikanyeko ni nkino nyinshi tumaze nyinshi turaba mugabo Mohamed Amis mwinjize yasomye urukino muri we yarukaniye avuga ati ngira nje kwerekana wa Mohamed Amis indi uzura burukina gukinira Mohamed Amis rero kuze gutangura na rujya rukino navyo nyene biri mu bintu byadukozeko kuko uruhande rwiwe rwari uruhande by'ukuri tutigeze tumubona bituma rero naho nyene rwa ruhande twahora dukomeye ko bisa n'ibyansi rero jewe ikintu novuga yuko imbere yuko tuza kuvuga ivya bijya bitsindo bibiri byabonetse gushikana kuri kajya kandi jewe mvuga yuko twari twatsinzwe byari byahetse
ariko tugira imana byo kuri Michael Williams uyu musore niyubahwe kuko yarerekanye by'ukuri yuko n'igisigo reka nkoresha igisigo nk'uko mumenyereza wa Centrafrique yabivuze yuko yagowe n'igisigo cy'umunyaswede urukino rumaze biraboneka yuko n'umukinyi tutovuga ngo n'umukinyi kuba yaraje mu mugwi ntesero kiragihugu nta kintu ndaza kuvuga mugabo bitamutumye aja hasi yo kwibura kuko n'umukinyi amenyereye gukina baranakwereka ko no muri n'umuhiganwa asanzwe akinamwo n'umukinyi muri equipe yiwe Marco Williams by'ukuri uriya musore iyo bahakiri bimwe by'abami bakera n'ibiki canka abaganwa n'iki Marco Williams yarakwiye no kuba yohabwa itongo sukuvuga ko itongo atarifise ga muri uno nituko n'umurundi arafise iyo yamuka umuryango yamukamo mugabo yarakwiye guhabwa itongo nico kintu c'akamaro muri buno Burundi bwacu Marco Williams akinye zingahe by'ukuri araturokoye biraboneka ko afise experience kandi baza ko namenyereza ariko arabibona kandi cyane ngo turabona ko ikibazo twari dufise mu minsi yahera haravuyeho abakinyi batandukanye bagiye bakina kuri nimero 3 twabu nimero 3 nkunja je navuga ko naho twari twigira turongo kandi no muri no Africa ba nimero 3 nka Marco Williams ni bake cyane yego urukino ruva rurabandanije ibintu biracitse ibitsindo biri turabitsinzwe abantu baravuze ati ibintu birabaye nabi ariko nyene kakanyarigabo Saido igitsindo kimaze kwinjira ca kabiri narabonye yuko muri we hagucika intege yaragiye arababwira ati biracashoboka igitsindo kimaze kwinjira igitsindo ca mbere amaze gucinjiza abantu baratangura barabona ati ko biri kose biraza gushoboka birabandanya igitsindo ca kabiri kiraboneka ku mutwe mwiza watsinzwe na Christophe Lucho kabisa harabu busatirizi bitero migori rya Centrafrique ca kabiri kiraboneka igitsindo kibonetse turabona yuko bishoboka ari ku mwanya utubera nabi biza kurangira ibitsindo bibiri ku bindi urukino rurangira novuga nti benshi bavuye kuri stade n'imvura yari yabanyagiye bikoreye amaboko bavuga bati ibintu birarangiye icagiye kuvyonyura ni novuga ivyavuye mu rukino rwa Maroc na Mauritania ko mwijoro Maroc yagize gukiranganya na Mauritania abantu benshi twari tuvuga duti Mauritania basi yo kumitsindwa na Maroc ikabandanya ikaje imbere gose ariko ibintu bikabandanya bizitanye muri katuma twibera ba kabiri hanyuma bikaza kubibiharura duharura ko byasabwa ko Maroc ishobora gutsinda Mauritania hanyuma bikazotuma ko Mauritania nayo icitsindwa na Centrafrique mugabo twe tukatsinda Maroc canke tugashobora kupetre no kunganya ariko baza ko atari ibintu byari byoroshe byari byoroshe ubu rero navuga yuko amahirwe tuza kuba dusigaranya hagaza aha nuko muri rino joro urukino ruza kuba ruhaba isaha zitatu nuko Maroc itsindwa n'Uburundi nahere kuri Maroc kuko niyo yakira bidusaba yuko intamba mu rugamba ibintu bitoroshe iza gutsinda Maroc hari iwabo bamwe bati birashoboka ego nivyo mu mupira w'amaguru birashoboka ariko dive ugerageje nawe kuraba kuko amateka mu mupira w'amaguru n'ikindi kintu naconyene ego Hakim Ziyech si hari ariko tugiye guhura na Maroc ihejeje gutwara igikombe ca Afrika c'abakinyi bakinira iwabo bisigura ko nubwo Hakim Ziyech bogenda tugiye guhura n'ubundi na ya Maroc ijana amahiganwa yiwawe yonyene akarakomeye urumva kandi sico gusa ugaragaje no kuraba sinza hano nasomye biraboneka ko Maroc imaze hafi inkino zirenga 5 idatsindika ku kibuga ciwawe iranganya canke igatsinda rero no musi biyumvira ko Burundi hava witsindira ku kibuga ikindi kintu ku rundi ruhande bagenzi babo ba Algeria nabo barose qualification kuja muri kane yo muri Cameroon badatsinzwe urukino na rumwe ni rokoro bagize bisigura iki ukumubona Burundi n'u Rwanda ari utuntu duhurije ko burya na biriya bihugu by'abarabu hari ibintu nuvuga kurondera akanyarigabo rero na Maroc biza kuba bigoye yuko yemera gutakaza ako kanyarigabo ngitsindego kibuga ciwawe nubwo yamaze kuronka qualification kandi bagenzi babo bari abarabu bo kubanda muri Algeria bo bakenga bakavuga bati nubwo mugiye mwagiye mutsinzwe n'Uburundi bisigura n'urukino ruzitanye cyane nibaza ko Burundi bishitse bugatsinda Maroc sinavuga ngo ni n'amateka gusa kuko byo kuko no ku rutonde ngaruka mwana byo ari scandale ikindi naco
kuri rya rutonde ngaruka kwezi gwa FIFA twoduga ibibanza uconze ibibanza twoduga twobiharurisha imashini yego mugabo birashoboka kuko byose mu mupira w'amaguru twagiye tubibona igitangaza twaraye tubonye warabonye ko Sudani y'Amajyaruguru yarayitsinze Sudani y'Amajyaruguru yagize gutya yikebukanya South Africa bagema ibitsindo 2 ku busa ku rundi ruhande urabona yuko za Cote d'Ivoire ziriko zirasiba Kongo ngaha babanyi ni vyamamare muri no mupira w'amaguru barasivye bidasigura yuko natwe turashobora gukora akantu wa mugani wa wonda ati yamana y'u Burundi gasangira koza akantu yatubikiye bino biye kugira tugende dufise ubwoba tubona yuko atabishoboka mugabo ugasanga urukino rugiye kurangira dutsinda ariko je nibaza yuko ico baciza atari kubona ko twege bibiheze vyose ariko kandi biduhe n'icigwa nubwo twova biduhe n'icigwa turabaze kubona yuko byari binagerageza basi ko twabonye twararonse qualification ariko tumenye ingene twayironse twatsinze inkino nyinshi twatsinze zikeyi kandi bazabwo twabaye urukino nka rumwe twatsinze inkino zibiri gusa zibiri za Sudani arero tour muga ntazi ni twatsinze bisigura yuko biba vyiza twigiye ku bintu bikunze kutubaho ngerageje kugira ko je w'ikintu urukino rumaze kuba rurangira nivyo ku munsi wa gatano sinajyanye neza ari bibaye kwa gatandatu nyine biragorana mugabo ku ngoro umuntu avuga ati reka kubitire hanze ngarura ubwenge ubuzima burabandanya nagerageje kwiha umwanya ndiyumvira ni mbega uno munsi ubombaza uti zijya nkino zari zikwiye gutegurwa gute buriya twebwe kuva umunsi tumenye yuko turi muri rijya tsinda kuva umunsi tumenye ko tugiye muri rijya tsinda byari bikwiye yuko haba nk'inama rukokoma reka ndayita inama rukokoma umupira w'amaguru byamaze kuboneka yuko muri buno Burundi nico kintu conyene kimwe gushikana no munsi duhurira ko tugayaga tugahuza dutsindwa tukababara twese turyoherwa tukatwenya twese novuga yuko nico kintu cambere no munsi twese abarundi duhuriza ko tukavuga rumwe kuko usanga hari ibindi bibazo bamwe bavyakiruka abandi bakavyakira kuriya rero ico kintu kiduhuriza hamwe nobona yuko gikwiye gufatwa nkama no ku rwego rw'igihugu kujya muri Brazil liste isohotse y'abakinyi baza guserukira mu guserukira gihugu mu nama nshinga amateka bicara bakavuga bati mbega uyu mukinyi kuno byagenze gute ego twebwe ntitwoshika ya inama nshinga amateka ico kibazo baciga kuko ibibazo biracari byinshi byo kwiga niki kandi urazi ko na FIFA canke kandi idakunda cyane ko yes kuvuga ko itabikunda ari umugwi userukira gihugu ivyo naco babitwaye ndiko ndabandanye sawa nashaka mbwa nashaka kugira naha byari bikwiye yuko haba inama rukokoma y'abantu bafise ubunararibonye muri zino nkino hari abamenyereza b'igihugu bari hanze hari abaciye muri uno mugwi hari abamenyesha makuru b'abarundi bakora bigashima mu bihugu byo hanze abo bose bakegeranywa bakabaza bati mbega kugira dusohoke muri no tsinda byari kugenda gute rero jewe ico yo ari nka jewe muri ako kanyungira iba kujyo kubaza ico kibazo ikintu ca mbere twari dukwiye kuraba inkino tuvuga duti izi ni gupfa no gukira dutegerezwa kuzikura amanota 6 tukavuga ati ayo byanka bikunda ategerezwa kuboneka ico rero wacura bati muri ayo manota 6 kugira aboneke hakenewe ibiki uri rukino rwa mbere rwa Centrafrique Dive nigo twatsindiwe ko nigo hamwe twobura qualification nigo rukino rwa mbere nigo rukino twatangwe kubura ko qualification ruriya kuno ego bakinyi bacu bari mu bihe bigoye mugabo ku rundi ruhande hari abandi bakinyi ibintu bimeze neza barafashe indege baravuye mu Burundi dutsinzwe ibitsindo 2 kubusa ruriya rukino rwa Centrafrique nigo twari dukwiye gufatira ko kugira ngo uno munsi nitube turi muri bino bibazo tukavuga turukino rw'Ibujumbura tubutegure gute rukino rw'Ibujumbura nagonyene muneguro ugiye kuraba ko twateguye urukino rwa Mauritania siko rukino twaruteguye urukino twarageze ikintu cicizere kirenze adversaire turamusuzugura gatoye bituma ya manota 6 turayabuze inkino zibiri za Mauritania ziriya harimo kuvuga uti sawa Mauritania wabo tuzogira iki basi tuzopfume tunganirizayo hidutsindwe afere yindi tuzoca tuza twebwe kuyikorera Ibujumbura hano tudigera tugira iki twambarira ibara kuko vraiment ngahi wacu
n'urukino mu bwenge bwanje urukino rwa hafi je nabona twahatsindiwe n'urukino rwa Kongo ngaha nayo izindi nkino ngaha muri iyi minsi kiretse urukino rwa Maroc niyo yaje kandi dukora mugisha mugabe bya Maroc byo bigonze gushaka ko duhatsindirwa nkuko gusa rero byari gusanga iki n'amanota yarangaye yari amanota 6 twari gukura kuri Mauritania bambe kuri Centrafrique tugakura inota rimwe muri Mauritania ivyo twarabikoze tugakura amanota 3 kuri Mauritania Bujumbura akaca bamanota 10 ibisigaye uko byari kugenda kose Maroc inimba yari kutugaragaza gati bikagenda gute naco byari bitwaye by'ukuri twebwe urugero rwa Maroc gutsinda Maroc n'ibyari bwabigere yafere twari kuba dukora kandi yayo manota tuza kuba tuyafise burya na Maroc yari kuza hari inkino twari gukina na Maroc ifise ubwoba bigatuma Maroc tunganya mu rukino rumwe rumwe rero jewe novuga yuko tugira imana inkino za kane tuzikina mu myaka 2 kandi bibaye burya n'ubwiza hari inkino ziheze mu mwaka uza batanguye izindi 2020 ahubwo mbere si mu mwaka uza mu mpera zo kw'icenda turashobora kwisanga tumaze kumenya itsinda tugiyemo turondera qualification ya 2023 vy'ukuri twicare dutegure tumenye ico dushaka abakinyi beza turabafise mugabo rero nabandi bana Marco Weymans nimbono musi yaraje na Philippe nuko bari babona ati tuje gukina mu guserukira igihugu vuye gukina kandi abo turabaronga mugabo mwibuke hari abandi bana dukeneye turavuga Mike Trezor turavuga uyu musore yahora muri academy ya Mike ya Man United bajya bose ico ndico tuja kuja muri iyi kane twari gusanga tubaronse mugabo hamwe twoyibura bari abana akariro ko kuza bizogorana rero kubera ari byinshi tugikeneye tugomba gukora cyane dukore cyane tumenye ico dukeneye hamwe tutogenda ibi bintu biduha icigo tukagenda naho nyene tuhakura icigwa twige guharura kumenya ibihe twige gusoma ibi yari baza yuko je kuri jewe nibaza yuko nubwo twobyoshika tukaronka ayo mahego yuko yo kuja muri kan twibuka ibyo ayo twabonye aho twaciye naho ndatize wibagira yo wabonye bisigura yuko bisaba ko abamenyereza canke abajejwe bijanye n'urukino rwa football n'ukuri bo kwicarira ico kibazo sikibazo cuko atabamenyereza biza dufite twarabonye ko hari ikintu cahindutse mugabo birasaba ko twiyumvira mbega vy'ukuri ni gute dutegura neza umugwi wacu neza nyene bikwiye uko biraboneka ko hari gihe bishika ukamenga twashizemwe inguvu ahantu gasanga hari ikintu cabaye biraboneka ko harabuze akantu ko kwandika ico dukeneye turavuga mugabo twige kwandika kuko ni projet aba ari umugambi twihaye umugambi utanditswe twizere ko muri wa mugambi wa Nyakubawa Reverien ati uburundi tuzokwisange muri Coupe du Monde birashoboka mugabo birasaba yuko dutegura kandi no kugaya tuko turitwara muri kino gihe na ma statistique biraboneka neza ko uvuze utenga gushaka kuja mu gikombe c'isi na equipe inkuru urayiharurako urabona uti mbega icambere bari abatoyi ni bariko baraduha statistique nziza nabo nyene ntidorotse no kubabona basohoka muri Tanzania biboneka ko bisaba ko no byukuri bitegura tuve mu majambo tuje mu bikorwa byandika kandi ikosa ribaye muri no rukino tugigire ko nirisubire yego nimba bibazo kari ariko nubwo tuza kurangiza ntitureka kwifuriza amahirwe cyane intsinzi umuguserukira igihugu wacu ntamba mu rugamba hariyo bari mu gihugu ca Maroc byukuri barabizi tubafise ku mutima nk'abarundi no bwabwo bamenyesha makuru ntibagira aho bahengamiye hageze igihugu aha ntavyo kuvuga ibiki turagaragaza yuko turi nyuma y'intamba zacu turi nyuma y'intamba zacu turabifurije umugisha iyo muri muze gutsinda kandi birashoboka cyane nawo wenda urafise icushikiriza